Ndabaramutse mwebwe mwese bakunze ibiganiro vya HTV nongere ndabahe nikaze murano makuru yaranze indwi twaraye turangije naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira murano makuru turaza kubabwira ibijanye n'igikorane cahuje amashengero atandatu abagitunganije bakavuga ko ari intambwe ikomeye yerekana ubumwe bw'abizera turaza kubabwira kandi n'ibijanye n'igikorwa cyo gufasha abari mu mabohero bitunganwa n'ishira hamwe Rukristo YWAM ndetse nico urirongoye abivuga ko n'izingingo nkuru zigize amakuru twabateguriye mu mwanya nidonedo. Nongeye kuba ikaze murano makuru. Leta y'u Burundi yifatanije n'inamashinga amateka na nkenguza amateka yarateguye amasengesho yise National Prayer Breakfast hari igenekerezo ya mbere ntwarante umwaka wa 2023. Pasteur Denise Nkurunziza yahawe umwanya wo kwigisha yibukije abaraho ko umuntu wese akwiye gukora igikoko cose nk'ugikorera Imana akagikorana umwete n'umutima mwiza atawe asavye giturire tumukurikire. Nuko ijambo mwaryumvise ry'urufatiro n'ibinyene rivuga ngo ivyo mukora byose mubikore bivuye mu mutima nk'abakorera shobuja mukuru nimube nk'abakorera abantu. Burya twese turabashumba b'Imana data wa twese. Na cyane ko mu gihugu cyacu twashize Imana imbere. Byari bikwiye yuko abarundi n'abarundikazi tumenya ko turi munsi y'ubushobozi bw'Imana, hanyuma tugakora nk'abatinya Imana, tugakora twubasha Imana, tugakora n'umutima mwiza. Umutima mwiza, ivyo dukora byose tukabikorana umutima mwiza. Umuntu akorana umutima mwiza igikorwa yajejwe ntasaba ibirenzeko, ntasaba ibiturire. Birababaje kuza kubwira umuntu icajejwe kugukorera akabanza kugusaba ibindi. Umuntu akorana umutima mwiza n'umuntu yakira umuntu wese akamukorera ico yajejwe kumukorera, niwe akorana umutima mwiza. Kandi dukwiye gukorana umutima mwiza kuko dutinya Imana, atari uko dutinye abadushizeho, atari uko dutinye abarongozi bari hejuru yacu, oya kuko dutinye iyi Mana. Iyi Mana nimba ari kubera tutayibonesha amaso y'umubiri abantu nyene bafata nk'ahatayihari, oya irahari kandi irabona kandi irumva. Bisigura ngo ibyo dukora byose irabibona kandi birandikwa. Tumenye ko hari umunsi uzogera tugatanga raporo y'ivyo twakoze. Tubandanye n'amakuru yacu. Amashengero atandatu yarakoreye hamwe ikorane ciswe Ehad Conference. Ico gikorane camaze imisi kikaba carangiye ku musi w'Imana witwitwara iturangije. Abarongo ayo mashengero baremeza ko bashitse kuco bifuza, ico naco ngo kwari uguterera mu bumwe bw'abizera Yesu Kristo. Ni inkuru twateguriwe na Bonaventure Nick niyo mwongere. Ico gikorane camaze imisi ndwi kikaba catunganijwe n'amashengero ya El Shaddai, The City of the Living God, Calpos Glory Assembly Outreach, Eglise Libre Methodiste hamwe na Minevam Kigobe. Kikaba cabaye akaryo ko kwakira abakozi b'Imana bo muri ayo mashengero n'imigwi y'abaririmbyi bava muri yo. Pasteur Eric Ndayikengurutse aserukira imbere y'amategeko ishengero El Shaddai avuga ko ico gikorane cari ico gukomeza ubumwe kandi ko intumbero zaco bazishitseko. Igituma twateguye iki gikorane Ehad Conference cyo gukorera mu bumwe hagati y'amashengero, twari dufite intumbero zibiri kandi twashitseko neza. Intumbero ya mbere nuko hari ingabire zitandukanye mu mashengero. Imana ivuga ko hari ingabire zitandukanye mugabo mpwemu n'umwe. Rero twarifuje ko twosohoka muri izo mpome zine z'ishengero kugira ngo tuje dukorere mu mubiri wa Kristo koko, kugira ngo izo ngabire duha akaryo yuko izo ngabire zitandukanye ziri mu mashengero atandukanye umubiri wa Kristo uzivomako. Hama ica kabiri ni ugukomeza ubumwe. Nukomeza ubumwe ishengero rya Kristo, twese dukorera umugabo umwe ari we Kristo. Rero nta bintu byo dutandukanya, dukwiriye gukorera ku mugozi umwe
tugafatana amaboko tugafatana mu nda hanyuma rero ugasanga iyo tugiye hamwe dukora byinshi tutari gushobora ari ishengero rimwe. Apôtre Kevin Sibomana arongoye ishengero The City of the Living God amenyesha ko biteze uguhinduka kw'ivyumviro mu bakozi b'Imana n'ishengero. Ibyo twiteze ni guhinduka kw'ivyumviro hagati y'abarongozi batandukanye kuba vy'Imana bitandukanye. Ikindi ni uko turafise abantu turongoye kandi umwera uvukuru bakwira igihugu cyose. Nimba abo ndongoye babona kungene nabanye na bavukanyi dusangiye umurimo nta kizobuza ko nabo bahuye hagati yabo nk'abakristo bazogiranira urukundiro n'akaryo keza mu byo twiteze kubona nabo turongoye kuko byari bimenyerewe cyane umengo wo mudasengera hamwe umengo ntaco mufana ariko byukuri iki gicapo c'abakozi Imana bajamwe bakorera ikintu hamwe kigiye no gutuma nabo turongoye nabo nyene bumva yuko ari byo ashobora kuza kwigira ku bandi nk'abaririmbyi imigutandukanye abaririmbyi yaraciye hano abo turongoye abakozi Imana badufasha imirimo baraje ni byabaye isomo rikomeye no ku buzima bwabo. Rero twiteze binini cyane amakandi kintu gikomeye twiteze guturika kwikangura kuko niwo mutwaro niwo mutima hanini warushingiye kuri kino gikorwa. Eric Ntwari umwe mu bitavye ico gikorane avuga ko bizi bitari bike mu kubona abakozi b'Imana baba amashengero atandukanye bashobora gukorera mu bumwe kandi ko batawe ku kwinubana ari icaha. Nakuye ikintu gikomeye cyane cari no mu ndoto yanje cyo kubona abanyeshengero bo mu mashengero atandukanye na cyane cyane abungere bashobora kuba bari hamwe. Iyo foto ico gicapo numvise ntazopfa ndacibagiye kubabona byanteye umunezero cyane binyereka igicapo cingene mwijuru tuzohura tuvuye mu mahanga menshi. Hanyuma kandi nasubiye kwiga icyaha burya ntigifatiye ku gukora icyaha kujya tubimenyereye no kuyinuba mwene so cyangwa kutaja hamwe nacyo ne burya usanga ari icyaha. Mwomenya ko ico gikorane kizogenda kirisubiriza. Ndagushimire Bonaventure Nick niyo mwongere ngusozera ano makuru yacu ngo abantu bari mu mabohero sabo guhebwa ngo kubera ivyo bakoze bivugwa n'urongoye ishira hamwe Rukristo wayiwam mu gihe iryo shira hamwe risanzwe ritunganwa buri kwezi ingendo zo gufasha mu mabohero atandukanye mu Burundi. Jagen Nzunguri arongoye iryo shira hamwe yibutsa ko ivyo bikorwa ari bikorwa vy'Imana. Reka dukurikire Jagen Guramari Nzunguri arongoye ishira hamwe wayiwam Burundi. Abantu bari mu mabohero sabo gucirwa kwiteka sabo guheba kubera ko ibyaha runaka bakoze nibiki. Imana igomba bakunda no kurya munsi baciro banze Imana igomba bakunda. Imana ikunda abantu bose. Abo rero twebwe turakora ibikorwa bishoboka dushoboye ko Imana bidushoboje hagati ya 3 canke 4 canke 2 mu kwezi tugenda kubashikako. Turakora n'andi mashira hamwe n'amashengero ari mu mabohero. Urumva ni ibintu bisaba ibikorwa byinshi mugabo nkuko nabivuze mu mezi abiri aheze tumaze igihe tuje mu mabohero atandukanye n'ubu kandi tuko turabandanya. Inkuru nziza ni yayindi Yesu arabakunda. Inkuru nziza ni yayindi ubwami bw'Imana buri hafi nimwihane nimuhinduke. Hanyuma turizera turamaze kuronka intahe z'abavuye mu mabohero bahindutse bakagako kudushimira tibujya mwaramfashije. Rero ibyo dutwara ni byinshi ibyo dukora ni byinshi bitandukanye. Akenshi dutwara ibyo dufise turatwara impuzu. Abantu baba bari mu mabohero biyumvira byinshi. Rero turashira ama televiziyo ama écran plan. Iyo televiziyo tuyitanze twe tuba dutanze televiziyo azoraba ko umupira akazoraba amakuru mu Kirundi canke amakuru ya Etage TV akumva ubutumwa bwiza. Hanyuma tugatwarayo ama flash disc hariho abantu babishinzwe abakozi Imana bakorerayo
kuko ntupfa kubitwara abo rero nibo baca bashiramo bwa butumwa bwiza kandi barabiraba Imana igakiza imitima yawe. Nino kuri iyo nkuru duce dusozerera ko amakuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira ubuntu bw'Imana ubane namwe n'imiryango yanyu murakoze.